Iteka n'umunezero nsubire ndakuramutse nshuti mubanyi bandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no mbonesha kure mu gihe ibisasu bigumya birahitana abantu mu Burundi. Perezida Ndayishimiye hibereye mu gacerere, nta muco higeze atanga ku bwicanyi bwatewe n'ivyo bisasu. Nyamara mu gihe bimeze gutyo, ejo kuwa gatanu uheze yiriwe hikoreye umusaraba, bariko baribuka umubabaro wa Yezu yagize igorogota. Hari umwana yigeze kumbaza akabazo, ndakaburira inyishu muri Bibiliya. Izo ni impfunyapfunyo zayo tugiye kugaruka ko, ntimuje kure. Umwe wese hafyonde sabone, amakuru dushize ko ace habona ko dushize ko bishasha. Uwo mwana yagize ati mbe birya bisuma bibiri bavuga navyo nyene vyarabanje kwikorera imisaraba yavyo, canke Yezu yasanze bamaze kubimanika? Kugeza ubu sindaronka inyishu, uwomenya uko vyagenze haraheze amfashe. Hayo yari amakuru y'igorigota muri Israeli. Haraciye imyaka yababa ibihumbi bibiri. Tugaruke hano iwacu naho muri 2026 ejo haheze Perezida Ndayishimiye n'umupfasoni wiwe Angeline Ndayishimiye, ndayubaha, bari bikoreye umusaraba, bariko bibuka amagorwa ya Yezu Kristu, inzirakarengane yabambwe ku musaraba izize urubanza rw'amanyanga rwakozwe n'abatwara igihugu. Yaba Christian Butoyi yovuze kumbure hari utubazo yari kubaza bano bubahwa, mu nkundire nitize umwanya wiwe naho ataruhusha yampaye. Banyakubahwa, njewe ngira nkwize imyaka 12 mu mpimba. Sinzi ico nzira nabonye muri Nyakanga 2014 abapolisi banyambika amapingu, banyicarika ahantu, bazana itelefone n'ibuye ririko amaraso, hanyuma bahamagara abamenyesha amakuru. Nabonye umuvugizi w'igipolisi atanga ibiganiro ngo nishe ababikira, ngo nabanje kubafata ku nguvu. Abo batamakazi b'imyaka 80 nabonye banzana mu mpimba mu myaka 11 n'igice. Maze hano sindigera mburana, ndara hanze, imvura ije irankubita, singira uwundaba. Ivyanje ndabizi ko mubizi, none bigenda gute ngo mugirire impuwe umunyororo w'igalilaya mu Buyudeya hamaze imyaka ibihumbi 2 abambwe igorigota ku karenganyo, ariko mukabura impuhwe zanjewe umurundi mwene wanyu, kandi mubizi neza ko nanje ndiko ndarenganywa. Twokibukiranya ko uyu Christian Butoyi hafunzwe yagirizwa kugandagura ababikira b'abatariyanokazi 3 bagandaguwe mu Burundi. Ariko amakuru dufise haravuga ko abo babikira baba baragandaguwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi, babagiriza ko hari amakuru bari baronse ko imbonerakure zari ziriko ziratorezwa muri Kongo ivya gisirikare. Uwo musaraba ko wagenewe twebwe abanyororo, bigenda gute ngo mwebwe muri mu ntebe ya Herodi na Pilato habe ari mwe mu wikorera? Mwoba mwifuza kunsanga hano ndi namwe mukaba abanyororo? Mwebwe mureka babarabasi bo mwiperereza bakaguma bidegemvya mugapfunga indiri z'inzirakarengane. Uwo musaraba wacu muwironderera ko iki? Erega si umusaraba w'ifiyeri, ahubwo ni umusaraba w'amagorwa yacu mudushinyaguriza. Nari mfunzwe ntimwandaba. Iyo nsomye muri Bibiliya mbona ngo nari mfunzwe ntimwandaba, ngo bazomubaza bati wapfunzwe ryariga mwami, ntitwakuraba. Mara batware nimutaraba Yezu Kristu muri Christian Butoyi n'izindi nzirakarengane muboshe, murashaka mureke ayo mafilime
atagira mvura yo kwikorera ibiti ntaryoshe na gato. Ivyo vyabaye mu gihe Perezida Ndayishimiye yigumira mu gacerere, nyamara abaturage barababajwe n'impfu ziriko zigumya zimonogombaza zivuye ku bisasu vyaturitse i Bujumbura. Umutegetsi umwe gusa niwe yatanze amajambo ahumuriza abanyagihugu. Uyu mutegetsi arafise umutima yisangije mu batwara Uburundi uno munsi. Ntimurabe namwe umukuru w'igihugu kugeza ubu nta jambo harashikiriza abarundi kuva hadutse vyabaye muri Kabase ku mugoroba w'uwa 31 Ntwarante 2026. Yaranditse agatwiti aba arahejeje umukuru wa leta Nestor Ntahontuye we ntituzi nuko yamenye ko hari icabaye. Abashikiranganje nuko nyene ntawashitse muri Kabase kuraba ivyabaye, ntawagiye ku mpimba ahapfiriye benshi kandi bahakomerekeye benshi, ntawageze ku bakomeretse bari mu bitaro, ntawageze ku miryango yabuze canke ngo apfume hiyumvira ahuko bogandarirwa canke bagashinguranwa iteka hamwe. Ntawagiye kuraba amazu yasambuwe n'ibisasu vy'igisoda c'Uburundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca niwe mutegetsi wenyene twumvanye ijwi ry'impuhwe hasaba umunota wo kwibuka abahitanywe n'ivyo bisasu. Niwe wenyene twumvanye umwitwarariko w'abatanye n'ababo. Hakiri umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yavugiye mu nama nshingamateka ko atari agishobora guca harya muri ville hagati, bishitse akahaca naho ngo vyaramunanira kwihangana habonye imirongo y'abatondeye bisi kuva igitoro kibuze mu gihugu. Ariko yaravuga ko nk'umukuru wa leta atari we yarajejwe igitoro, hariho uwacifatiye mu minwe. Niko mu myaka iheze Ndirakobuca yamenyekanye cane nka Ndakugarika, izina ryibutsa ko hari amabi akomeye yavuzwemwo, ariko kuva hagiye muri leta hariho umutima yagiye harerekana utandukanye cane n'abandi bategetsi batwara Uburundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka ni wewe wenyene werekanye uwo mutima w'impuhwe. Mu Kirundi bavuga ngo uwabaye mwiza aba muzima. Rero ntugarukire ngaho ngo bibe vy'umunota umwe gusa. Nk'umukenguzamateka userukira abanyagihugu, turagusavye ushike mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Hariyo abakomeretse benshi, mu mwanya wa mbere barabajanye kwa muganga, ariko baca babagarukana mu Mpimba kandi hari inkomere zibabaye cane. Gira ico ubikozeho. Aho mu Mpimba nyene ku ruhande rw'abanyororo b'abakenyezi, kuva birya bisasu bituritse bikanahitana Kaneza Berize, abanyororo b'abakenyezi birirwa hanze bakarara hanze, izuba rirabakubita umunsi wose, imvura iguye ibasanga hanze. Ivyo vyose biri hanze, bamwe muri bo batanguye kugwara. Bagendere urabe ico wokora. Aho mu Mpimba nyene haravugwa abanyororo benshi bishwe barashwe. Inama nkenguzamateka vyoba vyiza bikoze ko amatohoza. Birababaje kubona leta atana kimwe yakoze kijanye n'abahitanywe n'ibisasu vy'igisoda c'Uburundi. Abakomeretse n'abahaburiye ivyabo, ni vyiza ko mu nama nkenguzamateka mwotumako abashikiranganje biraba bakisigura, mukabaza n'ico leta itegekanya kuri abo bantu. Mukuru w'inama nkenguzamateka, ubudasa bw'umutegetsi buboneka mu bihe nk'ibi. Turagushimiye kuri uyu mutima werekanye, ntucike intege kubera tugushimiye ngo bohava bakubona nabi bamwe bandi, ahubwo komeza werekana icategerezwa gukorwa n'ababijejwe
n'ivyo abarundi bazokwibukirako. Amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru igira iti Bujumbura kuva igenekerezo rya mbere gushika irya kabiri ndamukiza 2026 mu ntara ya Bujumbura muri komine Cibitoke hakiriwe inama y'intara ihambaye yerekeye gukinga ivyaha bikomeye kandi iyo bije bihitana abantu benshi. Iyi nama yateguwe n'ikigo kijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko, ivyaha vy'intambara n'ibindi vyaha bihonyanga agateka kazina muntu, ifadikanije n'ibiro vy'umuyobozi mukuru hajejwe uguhuza ibikorwa vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi. Yahuje abaserukira inzego za leta, amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu. Bose bahuriye ku civugo kigira kiti twese hamwe turwanye neza ivyaha bikomeye bihitana abantu benshi biciye mu buryo bwo kubahagarika hakiri kare. Ubumwe no gufatana mu nda ku bahuye n'ivyago vya Musaga. Mu majambo yiwe umukuru w'iryo shirahamwe Jean de Dieu Mutabazi yagaragaje ukubabarana no kwifatanya n'abahuye n'ivyago vy'umuriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho ku Musaga. Yemye ingene inzego z'umutekano zaciye zitabara n'ingoga. Harashimira abanyagihugu ku mutima ho kwifata neza no kwitwararika, ashimika ko ivyo vyafashije gukingira ko ico kibazo coguma kizana izindi ntambamyi. Yavuze ko ico kiza cibutsa akamaro ko kwama turi maso twese hamwe no gukomeza uburyo bwo gutahura kare bishobora guteza ingorane kugira bakinge neza ingorane n'ivyago vyikekwa ko bishobora gushika. Ndabashimiye inshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone nawe utarafyondako fyondako ubunyene. Ya makuru dushize ko uce urabona notification ko dushize ko bishasha.